Bakunzi bacu, bakunzi ba B-Info Plus, ndabaramutse ndabahe n'ikaze mu kiganiro cyacu ca gatondo. Reka ntangore nifuriza gatondo keza abantu bose dukurikirana. Ndazi yuko abantu benshi bari kwarikazana kugira ngo bikunde baje mu mirimo igiye itandukanye, kandi bifurize kuranirwa mu byo bagiyemo vyose, umugisha w'Imana bitanga imbere. Nkuko bisanzwe twama tubikora, turi mu masaha yo mu gatondo twazinduriye muri studio kugira ngo tuyage iki kintu. Ndazi yuko abantu benshi ataco baramenya cyangwa ngo batahura, ariko uno munsi ndashaka kugira ngo tukiyage. Hari ikiganiro twacishije kwa runo rubuga, aho bwari ubutumwa bw'umunyarwanda, aho we yatubwiye ico no kwita private life yo mu gihugu cy'u Rwanda, ubuzima bw'inyegeje bw'igihugu cy'u Rwanda cyangwa bw'ibanga. Abantu benshi rero barashoboye kugira impari zigiye zitandukanye, bo bavuga yuko u Rwanda rukaze mu bintu vyose canke ibinabiriya byinshi cyane. Ndazi yuko muri commentaire habereyeyo abantu benshi baharira cyane. Uno munsi rero twagomba kugaruka neza na neza ku idonido, na cyane kubijanye n'igihugu cy'u Rwanda. Abenshi ndazi yuko bakeneye kumenya ivyinshi. Ndazi yuko umusanguzi afisha duteguriye ashobora kutuyagira kuri uno munsi. Rero imbere yuko ndamuha akazi na karibu, kamanze shimire cyane we muntu wose dukurikirana, abari mu Burundi, hari abari no mu Rwanda, muri Afrika yose muri rusangi, ku mugabane wa Buraya, wa Amerika ndetse no Aziya. Umwe wese aherereye mu mpande zine zigize isi yumve yuko tumuramukije cyane. Murabizi rero Simba Ndumwe, by the way, berengeye kwita aka Simba Ndumwe ko nabonye amakomantere benshi iryo zina gusa nuko mwarimbatije. Ndi kumwe n'umusanguzi rero muri studio, nagomba mu nkundire ndamuramutse ndamuhe n'ikaze mwakino higana bana musanguzi. Nizere ko waraye neza. Mwaramutse neza bwana journaliste. Je ndaho ndakomeye ndashima Imana. Ego nabonye buca hama ndaduze igisabisho nshimira Imana yabikoze kuko byose niyo ibikora cyane gose. Reka nje ndamutsa abadukurikirana aho bari hose. Ego kubo turi kuri umugabane umwe, ndizera ko baraye neza. Ego abo nabo amasaha ageze kure, reka nabo ndabipfurize ko bogira ibihe byiza, kuko bakomeza kugira ibihe byiza nako, kuko bo amasaha yagejeje kure cyane gose. Nkuko rero bwana journaliste wabivuze, kijya kiganiro twacishije kuri no rubuga, Ego caravugishije abantu benshi. Mu makomantere ugiye kuraba benshi baravuga ko ari ukuri, barabyemeza. Usibye ko abadusanga mu kabweti canke inbox benshi batubwira ko turi ko twinjira mu buzima butaturaba, butatwerekeye. Ego mugabo bakibagira yuko kutubwira kujya baba badutumye, ahubwo nyabona kurondera n'ibindi. Ego cyane. Muri kamere yanje je ntabwo nja nkunda guhuza ibintu n'ibindi, no kuvuga gukompara ibintu n'ibindi. Ego muri kamere yanje ntabyo nkunda, ariko iyo bibaye ngombwa sometimes ndabikora. Ego wabivuze neza ko tugomba kuvuga bikeya kubiri mu gihugu cy'u Rwanda. Nta byinshi ndanabivuga ko, kuko ngomba nsabe ahubwo nyabona abari mu Rwanda bafite byinshi babizi, abarundi canke abanyarwanda bari mu Rwanda bafite byinshi boshobora kuyagira bamwe n'abandi. Yego kugira ngo tumenye ukuri kw'ibihari, apana kw'ivyo batwereka. Baze kuturungikira ubutumwa, babitubwire neza. Ari abashaka ko ducisha ko amajwi yabo ko nyene nta kibazo, ari nabo batinyira kubw'umutekano wabo, naho nyene nta kibazo, tafise ingene tuza kuyahindura imbere yuko tubishirako. Ego ariko bwana journaliste, nagomba kwanza mpere ku kintu kibabaje cyane gose, kinateye n'agahinda kiriko kirakoreka kuri ubu mu gihugu cy'u Rwanda. Ego mu gihugu cy'u Rwanda, usibye iby'ubutinganyi nta byinshi ndabivuga ko. Hari ikintu numvise giteye agahinda, aho leta y'u Rwanda yatanguje
ikintu no kwita kurondeza amafaranga urushinge mu bene gihugu. Aha twovuga akarorero, urabona amadini menshi barayugaye. Iyo mvuze idini cyangwa ishengero bivana no kubitahura, ndazi ko ibintu bitandukanye mugabo ange ndabivuze ko ubwo murayitahura. Amashengero menshi akomeza kugagwa by'agasakisaki mu gihugu cy'u Rwanda. Kumbure harayo bugara kuko abari karakora adakwije ibisabwa. Turazi yuko igihugu cyose kigira ibyo cegizije kugira ngo ishengero cyangwa ishiramwe runaka ribe ryo haba. Ariko kandi hariho n'amashengero bugara novuga kubera yuko nyene bashatse kuyugara. Ahantu cinda kumenyesha yuko hariho itegeko ryanasohotse mu Rwanda wanashaka aho bishitse ukagira umwaku, igipolisi cy'u Rwanda kikaza mu rugo rwawe bagasanga muri ko murasenga bijya twitwa ngo ibyumba by'amasengesho canke amaserire. Voilà, ivyo vyose mu gihugu cy'u Rwanda bisigaye bihanishwa ihadabu y'imiliyoni 3 y'amafaranga y'amanyarwanda. Bivuze ngo igipolisi kije muri wawe bagasanga ari abantu bariko barasenga bakora ivyo bikorwa, bajya abantu bari hajya batozwa imiliyoni 2. Hama wewe nyene urugo ugatozwa umuliyoni. Kuvuga ko mwese ngaho muca muteza gutanga imiliyoni 3. Ibi ni ibintu novuga ko ari igihano, ni igihano gikomeye cyane gusumba ibindi byose bohana abene gihugu, kuko gushaka gukata communication y'abantu n'Imana ntabwo ari ikintu coroshe. Ubundi umuntu wese agira imyemerere yiwe. Turavyuka abaho abagatolika, abamusulman, abadventiste, abamethodiste, tous amadini atandukanye. Rero uwugariye idini ry'abakanaka baca babakondane kuja gusengera batiyumvamo. Donc urazi ko amadoctrine atandukanye. Ibi rero ni ibintu novuga yuko leta y'u Rwanda iri kirakora kumbure bo babonye kumenga niyo nzira nziza yo kugabanura akajagari, mugabo hari ubujagari usanga batariko barahakorerako. Bwana journaliste, iki ni kintu novuga ko gihambaye. Ikindi nako novuga ko gihambaye kuri ibi nuko mu gihugu cy'u Rwanda ubu amadini asigaye ariha imisoro. Amadini arariha amakori kubera ko bo bavuga ko ngo nabo baratodishikanwa nka boutique. Urumva ko yes babifata nk'ibutike. Bo kuri kica amadini nta bintu birebire no kivuga ko gusa n'umuco novuga badukanye bonye n'ubwabo. Usibye kandi ko hari akajambo kababaje kandi gateye agahinda nabonye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye, aho perezida w'u Rwanda yavuze ko n'Imana ibatinya. Birashoboka. Donc ngo Imana iratinya u Rwanda. Bo sinzi ko ari byo bamurementanirije, ubona ko ubuhinga bwateye imbere cyane. Mugabo nimba yarubahutse kuvuga rino jambo yuko Imana yo bitinya u Rwanda, yoba yararengeye akarimbi cyane gose. Mbere no nanje no kubahuka nkavuga yuko yoba ariko arashira ku mpera regime yiwe cyangwa se amatwarire yiwe, kuko twese turazi yuko Imana ari kibirengeye cyane gose. Mandi majambo iyo bavuze ngo umugwiza atunga kanaka ntavugwa mu izina, nibaza ko Imana yo bica bibagaheta. Rero mu butandukane cyangwa se mu myemerere yacu itandukanye, usanzwe tuzi yuko mu by'ukuri Imana ni ntagereranywa, ni nta kagero, ni kibirengeye. Ayo niyo mazina yayo. So reka twibandanize muri journaliste tuburabe ikindi kintu novuga ko cakumiza kiriko kiraba mu gihugu cy'u Rwanda. Naho batanguye systeme yo gutoza amakori ku biziga. Ikiziga kiba gifise amafaranga. Nibaza ko aya makori atozwa ku miryango iba yabuze, kubera yuko bana bageneye n'ikiringo ico kiziga gitegerezwa kumara kitarahambwa, kitarashingurwa. Kuvuga imisi 21
kugira ngo ushobore gushingura uwawe ucamba nawe ko nyine ari kugira ngo bashobore kuriha amafaranga menshi. So urumva ko bariko barondera amafaranga ku buryo buhanitse kandi ku buryo novuga butanemerewe mu by'ukuri, kuko iyo umuntu amaze gupfa gusinzira, dukoresha izo mvugo, kuva mu mubiri, ntibyari bibereye yuko umuryango wiwe usigara urahangayikishwa no kuba yapfuye. Ubwa mbere baba basanzwe bababaye, kumbe hari n'igihe usanga baba bagiye n'amandi madeni yo kumuvuza bikanka, cyangwa ugasanga nyakwigendera yapfuye afise amadeni atandukanye, ugasanga umuryango ufashe charge yo kuyariha iki, hama na leta igaca ivuga iti natwe rero muduhereze amadeni. Ntawamenya nimba uyu muntu aba yapfuye aheraniye leta. So reka twibandanirize kuri kino nyene. Hari ikindi kintu kinababaje cegeranye niki, aho ubu rero leta y'u Rwanda yabonye ko bitakibereye ko abasirikare bariko baragirira ibibazo ku rugamba. Ndavuga turi mu by'imfu, ndavuga abapfuye benshi itagishoboye kubafuba, abagize imana bagatabukanwa. Bien sûr leta y'u Rwanda benshi nikibapfubisha, ihitamwo kubahereza imiryango yabo, ni kuvuga ibiziga ikabaha imiryango yabo, akaba ariyo ishobora kubahamba. Aba rero nabagize amahirwe bagatahanwa ari biziga. Ucamba yuko niki ari ikintu kibabaje cyane gose, ahantu tuzi yuko uyu musirikare avuye mu mubiri akiri mu kazi k'igihugu, ahambanwa iteka, bamushira ku idarapo kwerekana yuko uyu muntu yabaye intwari. Mugabo muri kino gihugu cyo turabona yuko batanguye kuza babahereza imiryango yabo ikamenya ingene ibahamba. Ibi rero urumva ko ari ibintu biriko biraja ahantu hatameze neza, nubwo abantu bariko barabifata ibisanzwe, mugabo n'ibintu biriko birajana birafata iyindi ntumbero. Ikindi cegeranye n'ikiro bona journaliste novuga coco, novuga ko ari akamuna, aho nyene abasirikare bakomerekeye ku rugamba cyangwa se bavunikiye ku rugamba, nabo nyene basigaye babahereza imiryango yabo, akaba ariyo ibavuza. Bo bavita ngo ibitaho, akaba ari ibitaho. Aho ntibaba bitaye ku buryo uyu muryango uyu musirikare akomokamwo, ntibaba bitaye ku mvune cyangwa se inkomere uyu muntu uyu musirikare ashoboye kugira. Donc ibi byose ni ibintu bariko barakora kugira ngo budget ya leta ntigabanuke. Kuvuga baba bashatse ko amafaranga yovuzwa uyu muntu agume wenda mu kigega ca leta. Ntawamenya impamvu bahisemwo iyo mvo, usibye ko gusa amatwa dusumira batubwira yuko ari uko inkomere zabaye nyinshi n'imfu ziba umurengera, bituma budget leta y'u Rwanda ageneye igisirikare irengerwa. Nuko baramaze kuyikoresha ibihitangabo birenze, rero bacabona ko batoguma bongeramwo ayandi ma dépense, mu gihe ari nabo barungitse zino ngabo ku rugamba. Turumva yuko bona journaliste, nubwo abana b'igihugu cy'u Rwanda bakomeza kwitanga ukuna kuriya kugira ngo bambike umutamana igihugu cyabo, bakomeje kugira ibibazo bitandukanye, ndetse novuga ko banateza n'imiryango yabo mu buryo itaba yiteze. Tumenyereye yuko uyu musirikare agiye ku rugamba, nivyo koko nta gahembo ahabwa, mugabo arahabwa agashimwe. Kaya gashimwe rero niko kaheza kagafasha umuryango akomokamwo. Mugabo urumva yuko mu gihe ubunaho hageze aho akomerekera ku rugamba, bagaca bazanira mu muryango ati nimuvuze, ucamva yuko ibintu biriko biregereza iwa Ndabaga. So ni byinshi mwa journaliste twovuga kuri kino gihugu bitariko biragenda neza, ariko masaha umwanya tuko turakosha ne muremure, nibaza yuko
twose n'abarangiza mugabo mu kurangiza reka mvuge kano kantu no kwita kanyuma hama duce twikebanira abadukurikirana. Journaliste burya ikindi kintu norangiriza ko nkuko nari ndabivuze kibi cyane gusumba nuko badafise aho bavugira. Dusanzwe tuzi yuko kurata ingwara ariko kuyikira niko bavuga mu Kirundi ngo uje ukira ingwara arayirata. Iyo udashoboye kuronka renge noshobora umuganga uratira iyo ngwara biragora ko ukira. So ibi byose biri kubera mu gihugu cy'u Rwanda bona journaliste ntushobora kuronka igitangazamakuru na kimwe gishobora kubigaragaza mu gihe tuzi yuko u Rwanda ruraturenze mu bitangazamakuru vraiment bityo tubyemera. Baratwitangiye imbere barafise ubuhinga buhanitse cyane bwo gutangaza amakuru mugabo nta mutangazamakuru n'umwe ashobora kubahuka ngo abe yovuga ibintu nk'ibi abishire hejuru kubera ko murabizi yuko mu Rwanda ikitagenda neza ntikivugwa barata gusa ibintu biba byifashe neza. Iyi rero ni handicap ikomeye ku banyarwanda n'u Rwanda kuko burya iyo utaronse umuntu akunegura nawe ubwaho ntushobora kwinegura. Ni byiza yuko uronse umuntu akuvuga nabi kumbure wambaye nabi akagutuka ati we wambaye nabi uranuka ntiwoze ibintu nk'ivyo ivyo nubwo bikumara amaza canke bikubabaza muri ako kanya burya biranagufasha kuko hanyuma utwo tunenge baba bagutoye uradukosora ukaja ku mwanya. Rero kuba abenegihugu bo mu Rwanda ubwabo badashobora kuba bokoma induru berekana ibintu bitameze neza ni nzitizi no ku gihugu cy'u Rwanda ubwaco kugira ngo kibe cyo shobora gukosora bino bintu biragoye cyane. Ni kuko nuvuga ko barashoboye gushira ku murongo abenegihugu babo umuntu mbere yuko bavuga ivyo babategetse apana ivyo bipfuza n'ivyo babona. Ni itandukaniro rero rihambaye cyane y'igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi iki kintu kuko twebwe turafise abarundi atabyize namba bigira babona ku Burundi bavuga amakosa gusa. Turafise n'abarundi batabona amakosa bavuga ibyiza gusa tukagira n'abarundi wanashaka bavuga byose badahengama. Ariko ku gihugu cy'u Rwanda siko bimeze. Ku Rwanda uvuga ibyiza gusa naho nyene bakugeneye urengeje akarimbi biraba ibindi. So ahantu nababwira ndafise uburero bwinshi bw'ibitangazamakuru byamenyekanye cyane gose mu gihugu cy'u Rwanda mugabo batagikora mu Rwanda bahavuye benshi bakorera Kampala abandi bari Nairobi abagira amahirwe bari muri Amerika bahavuye kubera iki si nuko bavuze u Rwanda nabi banse kuza baravuga ibyiza gusa batamitswe. Urumva bavuga ati no twebwe nimbe turi abatangazamakuru yego reka tureke kuvuga aya makuru mabi mugabo ntimutugenere basi n'amakuru meza mushaka ko tuvuga reka tuvuge ku bindi mugabo ibyo byiza byo ntitubivuge. Ntiborohewe benshi hari abafunzwe hari habishwe babonye abandi babonye yuko batari ko baroroherwa muri izo nzira baca bahitamo guhunga igihugu cy'u Rwanda. So nuko rero journaliste mu Rwanda bimeze ariko kandi kenshi iyo ibintu biba biriko biramera nabi cyane ku rugero rwo hejuru biba bigiye gusa nibirangira biba bigiye gutora umurongo. Abarundi ne bavuze ngo iyo ubonye ingoma kabisa uyikubisika ikavuma bien habageze yuko igira iki itoboka. Niko bimeze rero reka turemesha abanyarwanda tubaremeshe tunabihanganishe bwa mbere tubahe pole kuri situation ariko baracamwo ariko kandi tunababwire yuko borema igifise intango ikigira n'iherezo nta ngoma idahanguka kandi ibibazo bigwiriye inyishu ibigiye kuboneka. So nibaza ko rero twokongera kubasaba abafise byinshi bazi bosangiza abandi ka B-Info plus
turatanga umwanya wo gushikiriza ivyo vyiyumviro, izo ntahe n'izo nyigisho kuri BMFO kabisa. Umwanya turawutanga, ntibitinye rero. Nibaza yuko reka mu majambo make tuvuge ko mikrofone yuguruye kabisa. Bwana Musesangozi, wavuze vyinshi, wanashoboye kubwira yuko abantu baba bafise vyinshi babivuga ko bashobora kutwandikira kuri ino nimero babona kuri screen cyangwa kuri ekran zabo, hama akadutangira ubutumwa ubuhamya bwavyo. Uzi vyinshi nubwo woshika n'iminota 20 nta kibazo, mikro ziruguruye. Rero kandangize ndagushimira cyane. Yes, urakoze cyane bona journaliste. Haracera mu gatondo nizere ko tuza kongera mu yandi masaha ari imbere. Yes, nkuko bisanzwe kandi ndabike abantu ndababwire yuko mu kanya gato twongera kubana mu yandi makuru. Bye bye.